Inshuti bagenzi twama turiko turaganira kuri ino chaîne, igihe tugezemwo ni kibi cyane, igihe tugezemwo kiragoye cyane gose. Uno munsi nagomba ndakwereke ukuntu twebwe abantu bo muri Afrika usanga turimo amacakubiri akomeye cyane kuri twebwe nyene hagati yacu, ariko ugasanga aya macakubiri ya kera amwe batuzanira twarayafashe turacayafise, kandi ayo macakubiri nayo ugasanga ni nka frein itubuza gushika kuvyo tuba twifuza gushika ko, ni frein ihagarika vya vyiyumviro vyo gushika ku iterambere. Kubera iki? Kubera amacakubiri ari muri twebwe nyene. Nkaba ndaguhaye ikaze Jenny Jeff Habyarimana nkuko vyama, ndaguhaye ikaze kuziko hano. Nibaza yuko twama tuhaganira ibintu bikomeye cyane, ibintu bishobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika ku iterambere, kugira ngo dushobore gushika ku butunzi twifuza gushikako. Naravuze yuko nta muntu numwe abaho atifuza gushika ku iterambere, atifuza gushika ku butunzi. Reka rero gatoyi muri ino video ndakubwire ibintu bisanzwe bitoyi cyane gose biza gutuma utahura wumva vy'ukuri yuko turimwo amacakubiri akomeye cyane. Reka ntangure kuvuga nko mu vy'imibano ukuntu tubaye abantu. Murabizi yuko bama batubwira yuko umubanyi ari we muryango, ariko rero naho bavuga yuko ngo umubanyi niwe muryango, jewe aho naba twari dukikijwe n'abantu batandukanye, abantu bava mu madini atandukanye, ugasanga murabana n'umuntu mugabo ugasanga ni umuyisilamu n'akarorero gatoya, canke murabana n'umuntu ariko ugasanga ni umukatolika, ukabana n'umuntu ugasanga ni umuporoti, ukabana n'umuntu ugasanga ni umumethodist, ukabana n'umuntu ugasanga ni umujesuite. Ni ukuvuga yuko ugasanga ntimusangiye idini. Ariko rero uciye uraba ukuntu bajya abantu baba bari muri quartier ukuntu baza kwipanga, ni ukuvuga yuko abaporoti ukwabo, abisilamu ukwabo, abajesuite ukwabo, abandi ukwabo hariya, abandi abakatolika hariya ukwabo, abandi ukwabo hariya. Hanyuma rero uko kuntu usanga umwe wese ari ukwiwe, cyangwa ugasanga amadini yonyene ugasanga araducamo imigwi, bituma abantu mu mutima iwabo baba bafise ikintu cyuvuga bariya cyuko amabacira imanza abandi, bariya badakijijwe, bariya basenga kiranga, bariya basenga Muhammadi, bariya basenga iki. Ariko ugasanga ayo madini yose atwigisha yuko Imana ari imwe rudende. None bigenda gute ngo tube dusenga Imana imwe, ariko ugasanga hagati ya twebwe dufise amacakubiri akomeye cyane, dufise amacakubiri usanga adutandukanya, ugasanga harabaye ukwinubana, ugasanga harabaye ukutavugana, ugasanga harabaye ugudakorana. Kuko umuntu iyo maze kumucira urubanza, canke iyo uvuga ngo iyo mwagiriza iki na kiriya, usanga no gukorana burya mudashobora gukorana un business quelconque kugira ngo mushobore kwiteza imbere. Ugasanga umuntu wese ariko arondera nk'umukozi avuga ngo urandondera ngo hajya mwishengera iwanyu ngo ndabire yuko ari umukozi, uriko arondera umukunzi usanga ari uko nyene, murandondereye pastor hajya mwishengera iwanyu murabe yuko atamukobwa twoshobora kugira mariage. Uriko urarondera ikintu cyari cyose, yaba umushoferi cyangwa umuntu ashobora gukorera ikintu service kanaka, uvuga ati uriya muntu wiwacu, uriya muntu tuva mu ishengero imwe. Usanga rero ayo madivision canke aya macakubiri hagati yacu ashika no mu yandi makame menshi cyane gose. Reka dufate nk'abantu usanga musangiye umugambwe, ugasanga abantu musangiye umugambwe ni mwebwe gusa mubonana hagati yanyu, ariko ugasanga bandi mudasangiye umugambwe ntimubabona, ugasanga bo umengo ntaco bamaze. Ariko ugasanga
by'ukuri abo bantu naho tutabakonsidera cyangwa abo bantu mutariko muravugana bari guterera iciyumviro coshobora gufasha kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere, bari guterera iciyumviro kuzana umuganda wabo muri business yawe bagomba wugurure, ariko kubera kwa kwinubana, kubera wa mutima wo kwinubana, ugasanga ntibishoboka, ugasanga abantu bose dufitaniye amakonfli, ugasanga abantu barakunda kujeneraliza cyane, ugasanga iyo umutanzania umwe agukoreye nk'ikintu kibi, ugasanga umuntu ugenda uravuga ngo abatanzania ni babi, abanyarwanda ni babi, abakongomani ni babi, bameze nabi, ugasanga umuntu arajeneraliza. Oro muri Afrika twama duvuga ngo ubumwe bwa Afrika tugiranire ubumwe niho dushobora gutera imbere. Igihe tuzoba tutararengera ivyo vyose, mu gihe tuzoba turarengera amadini, turarengera amoko, kubera amoko nayo aratubuza gushika kwiterambere n'umuntu ntimushobora gukorana kugira ngo muva mu bwoko bumwe. Ivyo rero bishobora kudusambura, aho ugasanga biriko biradusambura bikomeye cyane, biriko biratubuza, ugasanga mbere ni frein itubuza gushika kuri ryaterambere usanga twifuza gushikako. Sinibaza yuko Imana yaduciyemwo amacakubiri, yaduciyemwo amadini, nibaza yuko twari dukwiye kubona yuko umuntu ari umuntu uko aba ameze umuraba yuko canke umwumviriza ukumva yuko ari mwiza canke ari mubi, hanyuma ukamucira urubanza kujya umuntu aba ameze, ariko ntuzoce ujanisha n'abandi bantu bose ngo bajya abantu ngo abanyagitega ngo abanyamakamba ngo abanyabujumbura rirare canke ngo abanyecibitoke ngo bameze nabi, ugasanga turiko turaciranira ibintu vy'imanza, ugasanga ibintu byose biriko biraducamwe imigwi, ugasanga ibintu byose biriko biraguha identite canke biriko biraguha karanga muntu yo gutwara hariya canke gutwara hariya canke gutwara hariya, ugasanga by'ukuri ico kintu ni frein, nukuvuga yuko ni ikintu kikuzibira gushika kwiterambere. Reka ndabahe akaruriro gatoyi. Jewe mu misi yahera vy'ukuri ndababwije ukuri kwiwanje, hariho imiziki yo mu gihugu kanaka ntashobora kumviriza, canke abantu bo mu gihugu kanaka ntashobora kumviriza, canke naho baba entrepreneur bariko baravuga ibintu vya entrepreneuria sinashobora kubumviriza kubera ngo bari abantu bo muri kiriya gihugu sindabemera, bari abantu bo muri kiriya gihugu sindabakunda. Ariko ugasanga ndiko ndabacira urubanza, ugasanga mbere birambuza no kubona ama opportunité bari abantu bashobora kuma canke bari abantu bashobora kubakuramo, ugasanga ndiko ndabacira urubanza, ugasanga ndiko ndabashira mu mugwi. Ariko mu nyuma narakize mu mutima ndabohoka, numva yuko abantu bose kugira ngo dushobore kugira urunani, kugira ngo dushobore guteza imbere Afrika yatuvyaye le berceau de l'humanité, dutegerezwa kuja hamwe tugafatana amaboko kugira ngo dushobore gushika kwiterambere, kugira ngo twiteze imbere, duteze imbere ibihugu vyacu, duteze imbere mbere na Afrika muri rusange. Rero agasanga twifuza gutera intambwe, agasanga twifuza gushika kwiterambere, hariho ibintu bimwe dukwiye gukura mu mitwe yacu. N'amacakubiri, amacakubiri afatiye ku ideni, amacakubiri afatiye ku gitsina wanashaka. Hari abantu bavuga ngo abagore ngo ntacyo bashoboye, ugasanga bariko barabacira urubanza. Amacakubiri afatiye ku moko, amacakubiri afatiye ku kintu cyari cyo cyose, agasanga vy'ukuri dushaka kwiteza imbere, agasanga vy'ukuri dushaka gushika ku butunzi, agasanga vy'ukuri dushaka gushika ahantu dushaka kubona yuko dushobora gutera imbere, natwe turakwiye kuvavanura n'amacakubiri, haba mu migambo, haba mu kintu cyose turakwiye kuvana n'amacakubiri. Kumbure urashobora kuba uje uvuye nk'ahandi hantu canke uvuye mu wundi mugambwe, ni washika hariya hejuru twari abantu bose, naco bimaze yuko bamwe bakinyiza abandi ukabaha avantage, kuko usanga by'ukuri umaze gushika kuri rya post yo hejuru canke post yari yo yose, usanga utegerezwa gutunganiza bose, utegerezwa kuba umuvyeyi. Rero ni vyiza, Imana yarakoze byaramvuyemwo, kandi numva amahoro cyane, kandi numva nkunda abantu bose
muri rusangi ntamaje kuraba idini barimwo canke iyo bavuye canke kandi nkizera neza yuko dushobora gukorana n'umuntu wari we wese uko yoba ameze kwese n'igihugu yoba bavamo cyose cyo muri Afrika canke mbere naho yoba bava n'ahandi tugashobora gukorana hama uwo mugambi turiko turakorana nkizera neza yuko uwo mugambi ari mwiza kandi uwo mugambi ushobora gufasha abandi bantu kuko murabizi muri entrepreneuria si wewe wenyine uri kurifasha ariko nukugira ngo bijya uri kurakora bishobore gufasha abandi rero karaka kwa message gatoyi nashaka tuvugane kuri no munsi ndizera neza yuko wahigiye ibintu byinshi muri kano ka video gatoyi dukoze ndizera neza yuko wahumviye ibintu byinshi byoshobora gufasha kugira ngo ushobore kuboka ku mutima hanyuma nawe ushobore gushika ku butunzi bwawe. Peace, see you in next video. Bye.